ndakenguruka narakengurutse nzobandanya nkengurukira Imana yo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 yashimye kunsangiza kwibanga no kubutumwa bw'abasubirizi b'abatumwa mukundungika muri diocese ntazibagira na rimwe ya Ngozi. none uyu munsi naho yongeye kundungika muri diocese kunyizigirana ko mu kunshinga ubutumwa muri diocese nkuru ya Bujumbura nk'uko n'abandi babivuze iri ku mugwa mukuru w'igihugu. ndakengurukiye cyane nyarubweranda Papa Francisco yashikirije ubwo butumwa bujanye n'ishaka ry'Imana. Ngibwumva murashobora guca mu bitegera nkiraba inda n'indesho n'imyaka ngezemwo byaranteye akoba, mugabo kubera ko ndi umukristu yemera, kubera ko ndi umukristu yizigira kandi agakunda Imana, narabwakiranye urweze ubwo butumwa nka ryashaka ry'Imana, ya Mana batubwira kwitanga akazi no ku isaha y'icumi y'umuhingamo, hanyuma uyikundiye akemera ako kazi ko mu magodoka akaba mbere ari wica ihera ko mu guhemba neza. ndakengurukiye kandi intumwa ya Papa mu Burundi yo yanshikirije ubwo butumwa kandi ikandemesha, n'ubu mwumvise ihejeje kundemesha kwizokwama iri kiramfasha. ngakengurukira nawe episkopi bagenzanje eka abasaserdoti abihebeye Imana n'abakristo barayike, ndabakengurukira kuruhara bamwe bose bagize kugira ngo ntorerwe ubutumwa bwiza, haba mu gisabisho bahereje Imana basaba umwungere w'iyi diocese, aho bamenye ko uwundi ari mu kuja mu karuhuko k'izabukuru, haba no mu nyishu z'ababajijwe mu kugena umwungere w'iyi diocese nkuru ya Bujumbura. Nivyo umuntu atogwa n'Imana mugabo akarangwa n'abantu. ndakengurukiye ku buryo budasanzwe abasaserdoti twakoranye igihe kinini Ingozi, arabahanuzi banje twamana bakampanura nk'abashinga naye babushitse kubw'urukundo bafitiye ubutumwa dusangiye, nibashimirwe. kumwe n'abihebeye Imana n'abakristo barayike ba diocese ya Ngozi, ndemera ko bakoze bagashimika kugira ngo nshobore kuba ico ndubu, kuko ngo mwamagirwa n'abagabo muvyeyi nawe akagirwa n'abana. basaserdoti bihebeye Imana abakristo barayike mwese ba diocese ya Ngozi, nimushimirwe ndabisubiyemwo. iyo mutamuri abanje nobaguze nzobura ico ndabaha ndabayage neza. abandi numva nokengurukira muri urwo rwego n'abasaserdoti ba diocese nkuru ya Bujumbura, cane cane abahora ari abahanuzi b'umwungere mukuru, kuko babwirizwa kuba barabajijwe, hanyuma nibura benshi muri bo bakagira bati mumuduhaye twomwakira nk'uje ku izina ry'Umukama. mu bukengurutsi bw'icondo uyu munsi sinokwibagira gushimira cyane diocese ya Ruyigi yanyibarutse, yaserukiwe n'umwungere wayo, abasaserdoti benshi, abihebeye Imana n'abakristo barayike batari bake. ngakengurukira cyane umwungere wayo wa mbere Musenyeri Yohakimu Ruhuna, yankundiye nk'umuvyeyi
konja mu iseminari nkuru kuko niwe yanyakiriye yongera aramperekeza gushika ndi hafi yo kuba umusaseredoti. Nkagomba no gukengurukira umwungere yamusubiriye mu kibanza nyenicubahiro Musenyeri Yosefu Nduhirubusa yanyatiye mu ibanga ry'ubusaseredoti. Ibiganza vyiwe ni vyiza. Nifuje kandi gukengurukira umwungere Yohani Berikimasi Nterere yatanguye kumenyereza ibanga ry'abatumwa ndicariho ciwe muri diocese ya Muyinga. Ndacamwibuka ngakenguruka rwose. Uyo mwungere yarasanzwe avuka muri diocese nkuru ya Bujumbura. Yarambereye vy'ukuri kirumara mu vyo kumenya gutunganya diocese na dukenya nshobora gutunganya nadukuye kuri we. Ku munsi nk'uyu mu 2001 niho Imana yamuhamagara, hari kuri iyi tariki nk'inyene y'uyu munsi uri hejuru. Natubere mu ngoro iyo ari mu birimba vya data. Ku rwego rwa mbere naho nkundire nkengurukira Imana nibuka ico abavyeyi banje b'amaraso bamariye muri ubu buzima mu kuguma bamperekeza ngo mbe umusaseredoti n'umwepiskopi w'ibanga. Naho mu mbona ngana gutya maze kuronka agasengesenge ku mutwe ushike ejo bundi Mutama Emili Banshimiye ubusa ashengere. Uko kose nagenda imuhira yaguma ndemesha yongera ampa impanuro. Ndasubiriye kumushimira ndamuhereza Imana yo yashimye kumwiyegereza ku munsi nyene batangaza icese ko ntorewe ubu butumwa. Ndakengurukiye n'umunyokuru mama wanje Yohana nsigaranye nk'umuvyeyi. We mu bubabare bwiwe bw'izabukuru arimwo yama ariko arambwira uko ngiyeyo ko igisigaye kimuhimbara kuruta byose ari ukumvugira ishapure ngo ndangure neza ubutumwa bw'Imana. Mboneyeho gukengurukira n'abavukanyi bose bamwe n'ababonye bashitse ngaha, abana n'abuzukuru bo mu muryango w'amaraso. Ngakengurukira n'abagenzi benshi Imana yampaye mu gihugu no mu mahanga, haba mu basaseredoti, mu bihebeye Imana, mu bakristo barayike, mu batwara no mu banyepolitike banyuranye, kuko baguma bambera kirumara, bagumye bambera kirumara gushika n'ubu muri ubu buzima no mwibanga natoranye bakantahura. Banyene icubahiro namwe bakunzi mwese, ijambo rya kabiri novuga no kubabwira gahimbare n'ubukengurutsi. Ndavyerekeza kwikaze mwebwe igihugu c'Imana ca Bujumbura mwampaye kuva mu kivyumva, abashoboye kuca bampamagara n'ababimbwiye mu bundi buryo, none muhejeje kugaragaza n'uyu munsi. Nanje kuri uyu munsi ko ndonsa akaryo nkundire ndabishure ngira ntisangwe igihugu c'Imana, Imana inyihereye. Mwebwe Imana yashimye ko mumbera umuryango wa hafi sangwe. Ego mengize ntisangwe basaseredoti dusangira ubutumwa. Abatari bake muri mwebwe twari tuzinanye, ariko n'abandi ntuzote bakumenyana kuko abarimira hamwe ntibate bakumenyana. Ngize kandi ntisangwe namwe bihebeye Imana muri mu miryango inyuranye, iy'abasaseredoti, iy'abafurera n'iy'ababikira. Ndazi ko iyi diocese nkuru ya Bujumbura iri muri zibiri za mbere ngaha mu Burundi